Murakoze cyane Pacifique Nazi. Twibutse bariko badukurikira yuko mu kiganiro cy'uno munsi ku wa 12 ndamukiza mu mwaka 2026 twagarutse ku kivugwa kandi benshi batemera kisanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho mwikambi benshi bita Brigade Logistique de la FDN abandi bakahita Kambas. Mwumvise insiguro abatumire batanga. Pacifique Nazi yarongoye Focode yatanze insiguro zine mu vyo yise ama hypothèse. Mwumvise ivyo Mutama Karaveri Mbonimpa ku makuru afise yasiguye yibaza vyo babiri nyuma y'uyo muriro wadutse. Namwe akanya nigwanyu kukubaza canke mwunganire abatumire, ariko ibiganiro vya Focode bifise amategeko ngenderwako ari nayo Alice Hakizimana mugenzanje ariko aramfasha kuremesha kino kiganiro agiye kubibutsa imbere yuko yakira batatu ba mbere bagiye kubaza. Alice. Ego Mejiberi nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode hari amategeko ngenderwako dukurikiza kugira ngo ikiganiro kigende neza, guhanahana amajambo bigende mu mutekano. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya no kuvuga hagati y'iminota 3 n'5, no kuvuga ngo uza gufata ijambo wese amenye ko afise iminota itarenga 5. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo vyabajijwe, ivyo bidufasha kugira ngo benshi baronke amahirwe yo kubaza ibibazo. Ugira gatatu ibibazo bidahuye na kino kiganiro cuno munsi ntibiza kwishurwa mu twihanganire. Ugira kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo gushikiriza ico bifuza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Mu twihanganire mukurikiza ayo mategeko kugira ngo tuze guhanahana amajambo mu mutekano. Ndabona hariho abamaze gushika ku murongo Jiliberi, ndabona Reynold yamaze gushika, ngira ngo niyo bariko batwumva yo kugurura Kumbura imbere yuko twakira Reynold twibutse ko dufise abatumire babiri ni Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Focode na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH. Ubaza aheze atumbereze ikibazo kuwo yifuza kubaza kugira ngo tumenye iyo turiko turakira ibibazo uwo duheza tukavyibutsa. Egome neko navuga ni Reynold niwe yatanguye gusaba ijambo, sinzi ko ariko atwumva. Reynold mwo kugura akamiko kanyu, sinzi ko ari kibazo canke ari intererano. Ego merci Alice na Gilbert ku kiganiro muri ko muraremesha. Ndashimiye Mutama Mbonimpa na Pacifique kubona bahari kugira baduha umuco kuri irya sanganya yabaye. Ikibazo canje ca mbere bijanye justement niyo definition y'isanganya, aho bavuze bati neva iriko yitwengera avuga ati accident ni accident nkabumenga ni idirisha ryamenetse. Ikibazo ca mbere cubatse gutya aya imbere yuko ijya Kambaze iturika. Je pense nka une semaine avant nari nabonye ama publication menshi avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri hange birava bose bari nyene bipanze nk'abantu bagira bategwe. Benshi d'ailleurs baranidoga yuko babashize imbere ya aéroport, bari ngo mu vyondo, bari ahantu mu bishanga ngo barindiriye ko umwansi aseruka. Umuntu akibaza ati iyo strategie yo gushira umuntu mu bishanga imbere ya aéroport batamushize kure yaho gatoyi kugira niyo nzire ko aéroport ntibanayishikire yari ivuye kuki. Hanyuma naho twaciye tubona une semaine plus tard ivyo bintu vyaciye biturika. Kubwanje nk'umuntu sinkekeranya ko vyakozwe n'igisirikare c'u Burundi, abajya bakuru bahora biba ibigwanisho. Ariko nagomba kubaza kubabizi cyane ico kibazo gitumbereye Pacifique. Umuntu yariko arabategeka gutonda hajya ahantu boba bamuzi kuko kubwanje niwe yariko arategura guturitsa bijya bintu. Ica kabiri mfise mbaza ni ndakibaza Mbonimpa hamwe na Pacifique, abo banyororo mwatubwiye badasohoka kandi ubutungane bw'u Burundi bwarabemereye gusohoka, baravuze bati wewe nta caha kikwagira, baratsinze urubanza bangana gute, murafise ibitigiri vyabo. Ica kabiri abo badasohoka nabo nyene barahejeje igihe c'igihano bari baciriwe, murafise igitigiri cabo. Mugifise ni vyiza, ariko kubwanje nk'impanuro noha abanyororo bahejeje kiringo cabo nabo babaye libéré par la justice ariko bakagumizwaho n'igikenye, no babwira nti nimutoroke, toroka ubishobora canke rondera amayeri uhave, nta muntu azogushaburira ngo nuko uri mu mpimba umuntu yagira kwa kigiturire atakironse. Iyo ni conseil yanje personnel ku banyororo bariyo, justice yarabaribeye. Ariko ngira ubahanuye guhonyanga amategeko Reynold utari si vyiza.
n'ababagumizayo bayahonyanze. Ubundi jewe ndaba ubuzima bw'umuntu ko bwomererwa neza kurusha nta muntu ahiriwe kuguma mu munyororo, d'autant plus que twumva hariho n'abantu bapfuye mu rujya kijya gihe vyaturika bari sense kuba barasohotse. Urumva nobwira basigayeyo nti bon écoute naco mu kicera ubishoboye toroka nta bindi abashaka kugumayo kugira batungisha abo ivyo bisuma ntibagumeyo hama babitungisha. Bon niyo mpanuro yanje nibaza ko ibibazo nari mfise byari ivyo. murakoze Bon cyane ibindi ndabiretse okay yeah eka mwari mugisigaranye umunota murashobora nimba hari ikindi mugomba kubaza Henode mu kibazo. ego ikindi yari kuri mbona impana ya Pacifique kuri aya ma enquête neva guma yiruhisha bagira ama enquête bariko barafungisha abasirikare kandi tubizi neza yuko arazi ko tuzi ko tubizi ivyabaye turazi ko abizi nk'ubu nk'igihe bariko barafungisha abantu bo kwisoko tubizi neza ko aribo bayituriye turabizi ko bariko baratumwanya bonona ubuzima bw'abantu bafunga abantu amafamiye abura abavyeyi babo n'ubu bariko bafunga abandi basirikare bongereza ikibi ku kindi kandi tubizi neza ivyo bakoze n'igituma vyakozwe. Jewe nobabaza nti izi nkinamico neva ariko aragira nka ca gihe yagenda akavuga ati Mpanda ya barage yo ku Mpanda sinibuka neza ko yari ku Mpanda pardon Ego yari ku Mpanda ku Mpanda ya 56 miliyari aragenda arakoma induru ibi bintu ntibishoboka aba bantu nzobafunga bla 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 niyo bigira nk'ivyo bariyeri yo ku Mpanda agaha amahoro abantu akidoga bigaherera ngaho akareka gufungira abantu gusa. Bora je nico cari kibazo kijanye nizo nkinamico bakunda gukina kandi ugasanga siko zonona ubuzima bw'abantu nuko. Murakoze cyane Henode. Arise uwa kabiri mwateguye wasabye ijambo bwira kabiri ni Nyankamugayo niba ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe. Nyankamugayo sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano sinzi ko mutwumva mukurindira ko Nyankamugayo avuga dusabe witwa Baba nimba ari Baba nde yugare mikro abo duha ijambo tutarabakira muze murogara mikro bitagenze uko turabakura ku murongo kuko muba muri ko murahungabanya ikiganiro. Ego Nyankamugayo nimwe mufise ijambo. Murakoze kuma ijambo sinzi ko munyumva turabumva murakoze nagira amaze nshimire Focode nshimire namwe bwe abamenyesha makuru mudishikiriza kino kiganiro reka na cane abatumire ku muco baduhaye. Jewe mfise utubazo tubiri kuri ibintu byashitse mu kambi yo kuri base haravuzwe amakuru menshi muga hari amakuru numvise batadushikiye go kuri izi mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe yuko hashatswe guhirikwa ubutegetsi bwo kudeta ibyo bavuga kudeta. Eswe ayo makuru hari ico baba yafise ko hari ico boyatubwira ko guko bavuze ko hariho abasuda benshi bari bafise ako gashavu badashaka gusubira muri Kongo barashatse gukubita kudeta birananirana canke inyuma bumvise ivyavuze biriko ivyo bisasu batireka turabe ko twohirika ubutegetsi. Ako niko kabazo kanje kambere. Akabazo kagira kabiri nako hari handi makuru kandi yavuzwe bikiba cane mu buserukizi bw'ubirigi niho jewe numvise bariko barabwira abanyabirigi bati binyiyubare mugume muhira hari ibisasu biriko biravugira mu gisagara ca Bujumbura. Uretse rero ivyo vyabaye muri Kambazi eswe hari abantu baba barasanye mu gisagara ca Bujumbura ico kintu hari abo baba babizi hari ico baba babizi ko jewe bwa rugo bazo biri murakoze nkabasubiye gushima kuri kano kanya mu mpaye. Murakoze cyane kubahiriza umwanya arisingira ko kwakira uwa gatatu kugira ngo abatumire bishure batari bagira ibibazo. Ego wa gatatu ni ubuntu umurundi sinzi ko ariko aratwumva ubuntu umurundi mwo kugura mikro yanyu sinzi ko arakabazo canke ari intererano. Murakoze cyane ndabumva gose sinzi namwe ko mumva turabumva cyane duga kwijambo. Ego murakoze mbanze saba imbabazi ko mpamva basanga nabajije ico bavuze kuko telefone yari yangoye hari ivyo ntumvise neza ariko akabazo ka mbere bijya bisaso vyaturitse hariho kimwe catanguye caturitse gusumba ibindi vyose cajugumije ico nibaza n'amazu amwe ya bomaguritse ibiyo niki nibaza ko cabaye ico ca mbere mu bamwaragize amatohoza mumenye kijya ca mbere icari cabaye kuko nticaturitse cyo kimwe n'ibindi vyaraturika bitebwa mugabo bisanzwe ariko icambere coco carajugumije isi abantu bose bagira ubwoba nico catanguye nibaza ko ico catanguye. Akabazo kagira kabiri bibaye mu nyuma haravuze ibihuha baravuga yuko ari ibigwanisho vyo muri Kongo ngo amakamyo menshi yari yaje mu bigwanisho bija muri Kongo bija kugwanya M23 ngo vya Kongo ico hari ico mwamara kivuze ko mwana mwagitohoje ko mudaha ku muco. Ubugira gatatu arico ca nyuma mbega hako hariho abavuze yuko ngo magaze zahiye vyo biva mu begere ubutegetsi bavuga ko ngo magaze zahiye ari bigwanisho vya kera ngo ivyo bitashikiriwe ivyo vyo mwamara bikoze ko amatohoza nuko tugira amahoro murakoze.
murakoze cyane ngira Alice tugaruke ku batumire munkundiye duhere kwa Peter Claver Mbonimpa sinzi ko tubazo mwatwanditse canke ko tubibutsa Mutama Claver Mbonimpa. Ego umwanyumva ego turabumva. Ego turabumva. bo ego hariho tumwe nibuka nk'igihe byacika ikibazo Reynode yabajije cyerekeye bajya abanyororo numviseho Pacifique yari yakishuye ko ariko nagomba nungane Pacifique kuri rya cy'abanyororo ahantu babwira yuko abashikiriza amanza ku byerekeye kurekura abanyororo mbe hariho komisiyo imaze iminsi ija mu ntara kugira irabe abanyororo borekura ahantu babwira yuko mu minsi yaheze barekuye ku mpimba abanyororo 130 abo rero bari muri ba bandi bahejeje ibihano byabo abandi tusanga bari barejejwe ariko rero hariho bamwe batakoze ko kandi barejejwe na sentare kandi bahejeje ibihano byabo aho rero ni mu mabohero yose abo rero batashoboye kurekura ni bande hariho abanyororo bagirizwa ngo kuba barahungabanje umutekano w'igihugu ngo kuba bakorana n'imigwi igwana abo rero nta n'umwe bakoze ko naho yoba yarejejwe naho yoba yaheje igihano kiwe nta n'umwe bakoze ko hanyuma jewe nababajije naragerageje kurondera bamwe muri abo bagize iyo komisiyo ndababaza nti mbe banaka n'abanako bati mutabarekuye n'ibiki baca barambwira bati mwebwe ayo mategeko n'amategeko ati ntidushobora kurenga ku mategeko ati rero umukuru w'igihugu yaravuze yuko bagizwe ibyaha n'ibi badashobora kudopfa barekuwe naho baba barejejwe naho baba baheje ibihano byabo aho rero ibyo twabishyize no mu cegeranyo muri raporo y'umwaka uheze twasohoye mu kwezi kwa gatatu twaciye dushyirako n'ifoto ya Ndayishimiye n'ibyo yavuze yuko abanyororo baheje iminyororo yabo n'abejeje batazorekurwa urumva rero batubwira bati ijambo umukuru w'igihugu yavuze rica riba itegeko rero nk'abo bantu nk'abo banyororo bose rero bafunze bahejeje umunyororo barejejwe n'ubutungane ni Ndayishimiye perezida w'Uburundi wenyene abagumijeyo kuko naho twarondeye igihe yabivuga twasanze yayivugiye i Muramvya hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2024 urumva rero yatanze itegeko yuko abantu batazorekurwa barundi je gacangira nuze abacamanza ndababwira nti perezida yavuze ikintu ndisha itegeko araryandika mugabo nabo urumva n'abantu bagira ubwoba baca bagira bati tubarekuye twebwe boca batwirukako cyane tugafungwa murumva rero byose biri ku gahanga kwa perezida Ndayishimiye kuko niwe yavuze yuko abantu batazopfa barekuwe. Ego Peter Claver Mbonimpa Reynolds yari yifuje kumenya ibitigiri sinzi ko mwoba mubifise hafi canke muvyibuka yari yasabye ko mwomubwira ibitigiri. Imbere yuko batangura kurekura iyo komisiyo itangura kurekura twari dufite abanyororo barenga 346 ariko turavye abo twamaze kumenya ko barekuwe duca dusanga hasigaye nk'abanyororo bashika 250 bejejwe abo n'abejejwe abandi bahejeje ibihano byabo banse kurekurwa abo rero nabo twamenye ntitushobora kumenya bose kuko turabaje harabajya baratubwira bati jewe nahejeje umunyororo tugaca twandika ati jewe narejejwe bakatwandikira n'impapuro hanyuma rero n'abandi n'abavoka baburanira abanyororo batubwira ati twebwe twaragerageje biranka aba bantu banse kubarekura abo dufite rero gushika uno munsi bashika 250 bakiriyo mugabo bateze ko barenga abo nabo twebwe twamaze kumenya. Ego hari abandi babajije utubazo sinzi ko mwobwira ko hari uwabaje ati mu bigwanisho ngo bumvise ko bija muri Kongo bija hehe ico nicyo twari twatanguriye ko twari twakivuze yuko ibigwanisho byaba bavuga yuko habaye isanganya yuko ibyo bigwanisho amakuru yadushikiriye yuko ibyo bigwanisho byoba ari ibigwanisho vya kera biri mu Burundi byataye igihe bashatse kugira bikure
hanyuma baca bavuga yuko ari ibigwanisho bari bazanye by'ikongo aribyo byahiye, hama rero baca babura ibyo bajana kurwanyisa ikongo babwiye ko byahiye. Iyo niyo nkuru twagiye turaronka hirya no hino. Icyo kibazo twari twabivuze kare, umugabo we yavuze yuko byagiye biramugora nkeka yo batari yavyumvise. Nivyo rero numvise mu byo babajije. Murakoze cyane Petero Kavere Mbonimpa, ngira Pacifique mwo kunganira Mutama Kavere Mbonimpa kugira ngo mu kanya tuce twakira umugwi w'ibibazo ugira kabiri, ariko murishura ku tubazo twa Reynold Nyankamugayo n'ubuntu. Ego Reynold yagize ati mbere yuko ijya kambi haba bijya byaturitse ko abasoda bari haciye iminsi bameze nk'abagavye mu bice byo ku kibuga c'indege, babwiwe ko bagira bategwe kuba bari bashizwe mu vyondo. Bakagira ati biboneka ko abo bantu baba barategetse ivyo ari bo nyene baba bari bateguye ingene ibigwanisho biturika. Iyi nkuru sindayifise, ndakunda gukorera nyene ku kintu nkavuga iyo ndakizi ndabako ntakizi. Iki ntaco bampaye, ahubwo ico nari maze kumva naco nyene ntashoboye kuraba ko hariho abandi bakivuga, nuko bavuga yuko bigiturika abo ku kibuga c'indege abasirikare batumbereye hariya nabo baba bararashe bagatera barasa amaja muri Kongo. Ico hariho isoko rivuga ivyo, mugabo naco nyene sinza kucemeza. Kenshi ikintu nakibwiwe n'umuntu umwe sinshoka ndacemeza hatabonetse abandi baheza ngo bakivugeko. Muri ico gihe vyoca bihura n'ivyo Reynold yavuze, habaye hariho abari bagavye babwiwe ko tugira dutegwe hanyuma bituritse bakarasa, vyo bisigura koko ko hariho abantu baba bari bicura cyangwa bafise amakuru y'ivyo vy'ibigwanisho byari guturika. Mugabo sishimye kuvyemeza kubera ko ntafise amakuru akwiye yotuma ndavyemeza. Ku bitigiri vy'abanyororo ntaco norenza ko kuvyo Mutama avuze, murazi ko ico kibazo agikurikirana kurusha twese. Hanyuma ku mpanuro yatanzwe ko botoroka, reka gutoroka kagira kuba batanabishoboye canke bagaharura ingaruka, utorotse ugafatwa uraraswa. Kumbure hari ugira ati hako ntoroka narahejeje umunyororo, reka ndindire ndabe ko vyokunda. Ariko ngira ico gutoroka nta muntu arinda kukibahanura, ushaka gutoroka abitegura kumbura atarinze no kurindira abo imuhanura. Ngira ntaco nokivuga ko kinini ico. Nyankamugayo ati Reynold yavuze ku kijanye n'inkinamico, yafatiye ku matohoza n'icegeranyo mwavuze ko kimirije gusohorwa. Ego nivyo yabivuze. Aravuga yuko yavuze ikintu gikomeye kandi twese tumaze kubona muri bene ibintu vy'amarimentanya kenshi CNDD-FDD ikora, ingene kenshi baba bakoze ivyo bintu baba bazwi, mugabo ugasanga hariho abandi barimentanirijwe, ico Reynold yise kubononera ubuzima, kandi biba bizwi ko atari bo babikoze. Uwo tondeka amadosiye yose ahambaye yabaye mu Burundi, ivyo hose bogenda urababona. Muri nondwe twavuga Ernest Manirumva, umushingwamanza yitwa Fabiano Segatwa niwe yigeze gukoresha ishusho rimwe ari kuri Radio Renaissance. Bigiye kimwe bamuhaje numva avuze ngo urubanza ngo rwa Manirumva, yavuga ngo urubanza rwa Manirumva ngo rusa n'Rwanda Day, yavuga ngo abantu ngo bose baraza bishe Ndadaye ngo kiretse ubutungane, acavuga ngo na Manirumva bamwishe bose barazwi kiretse abandi barabazi kiretse ubutungane nibwo bumenga ntibubazi. Rero nko kuri Manirumva ino ndwi twariko turabivuga ko abishe Manirumva barazwi, n'amakungu yarerekanye abamatohoza yojako, ariko abapfunzwe ugasanga hagiyemo inzirakarengane atari bo babifise ko uruhara. Ikindi cyose bufata twavuze isoko nkuru ya Bujumbura, abandi bose bufata bagiye bagandagurwa mu buryo butumvikana hose. Iyi ntwaro yamemeze gutyo, abantu b'inzirakarengane nibo usanga ariko barakurikiranwa, ababiteguye by'ukuri ugasanga ntibigera bakogwako. No kuri ibi rero byo muri base, muri ama hypothèse twagiye turavuga tugiye nko kuri yuko ubutegetsi bushobora kuba aribwo bwituririye ivyo bigwanisho, sinkekeranya ko abo bishigwa ko bazoba abandi bitazoshigwa ko bazoba babiteguye ari babikoze. Aho nta nkeka niko CNDD-FDD ditwara mu myaka 20 imaze dutwara, yani ikora ibintu bimeze gutyo. Nyankamugayo niwe yaciye agira ati haravuzwe ko hoba hari ko harategurwa kudeta muri ujya mwanya. Nibaza ko ibi vyabaye muri vya bihuha vyavuzwe mu mwanya wa mbere yuko Gaspard Baratuza yandika. Havuzwe ibintu byinshi mu mwanya wa mbere, ibintu abantu bariko barahanahana vyari byinshi gose. Bamwe baravuze ko ico cyakudeta nyene cyaravuzwe, abandi baravuze ko dutwebwe na M23, abandi baravuze intambara ngo ziko zibera muri Etat Major. Byinshi, ibintu byinshi cyane. Niho mubona hanavuye ko n'umukuru w'igihugu yahavuye yandika mwijoro, yanditse tweet z'ubwoko bubiri. Hari tweet yandikiye yitwa ko ibyiwa Barundi abahumuriza yemeza nyene ko tutatewe, yemeza ko ari isanganya ry'umuyaga nkuba. Tweet ya kabiri nayo yerekeye amakungu,
wabona ko umenga ariko abwira amakungu ati ntimugire ubwoba ntacyo nabaye si kudeta ntacyo nta bariko barandondera uyiravye iya kabiri ntiyari yerekeye abarundi nuko vyari vyavuzwe muri uwo mwanya ko henshi baragira ubwoba ko iyo bari kudeta ariko yaba mu Burundi kuko ndayishimiye ariko gushika uyu munsi nta kimenyetso na kimwe cerekana ko yari kudeta ariko irakorwa kiretse yoba ari ibimenyetso vya mbere kuko hari kudeta zabaye muri kahise nta kintu na kimwe burya cyo gufata minenegwe muri kahise hariho kudeta zabaye mu Burundi wasanga zihera ku bantu baca amatara bagaca amatelefone bakabanza bakabigeza iminsi imbere y'uko kudeta nyene niba kabona batanguye ivyo bakabigeza bakarako bishoboka bagapima ingene ubutegetsi buca bwigenza ico kibaye hanyuma inyuma bakazabona bwa bundi vya bintu vyategura ikindi kudeta irabaye gakuru warahari rero sindabizi ko ibi navyo vyo aruga ati turabe habaye ikintu gikomeye ingene bano bategetsi reaction yabo ingene bigenza mu mwanya wa mbere hanyuma mu nyuma bakiyumviriye ivyo bazokora bindi sinzi ko Pacifique hariko aratwumva ariko ijwi ryiwe ryagiye Alice ngira kumbure mu kurindira kuba turakira abandi banywanyi hanyuma akatubandaniriza ko egome hariho batatu bari hanyuma dusabe Mutama Mbonimpa nimba ariko aratwumva amere nk'uwugara akamikoro ku buryo bidasubira kumucikana atari karavuga azarugara akamikoro ego turabona yabikoze ngira mwo kwakira umugwi w'abandi bantu bari ku murongo imbere yuko dusubira gutora Pacifique egome hariho batatu bamaze kusaba ijambo turafite Nibaruta Jean Patrice sinzi ko ariko aratwumva mu kurindira yuko twakira Nibaruta dusabe abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma ko hari uworondera Pacifique akamubwira yuko tutariko turamwumva kumbura ashobora kuba yabandanije avuga atazi ko tutamwumva egome Nibaruta Jean Patrice sinzi ko muriko muratwumva mwo kugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu ngira ngo ntariko aratwumva reka tube turaha ijambo Bonfils Niyongere sinzi ko muriko muratwumva ndabumva Lisa Imana nongera ndabaramutsa sinzi ko mwe muri ko muranyumva ariko ego turabumva ijana kwijana sawa nagomba nshimire Fokode ku kiganiro yateguye kuko abarundi benshi bagumye mu kuzazanirwa kwinshi kandi ndabashimire cyane ko bashizemwo ivyo twokwita amasenari mu bishobora kuba vyarabaye hajya ahantu hanyuma kandi ndafise intererano ku bijanye n'ivyo bigwanisho babajije ngo witwa Kanyisha yigeze kwerekanwa mu basuma afise ipete rya kaporale mu gipolisi ariko uyu munsi yoba yiswe General de Brigade arongoye Wazalendo intera hamwe n'imbonera kure zigizwe ngo n'amabatayo abiri sinzi wabajije ati mbega ivyo bigwanisho batwaye babikuyeho nshimire Mutama Mbonimpa ko yavuze ati mu bubiko bw'ibigwanisho ari ububiko bwari mu Buterere ubwo bubiko jibe niyo nkuru namba vyibuka turi mu bantu bari bagiye kuraba ubwo bubiko bavuga ko ari ahantu hari ibigwanisho bitazwi bigire bifatwe iperereza rigiye kuri bifata ico gihyo perereza ryari rigiye kubifata ryari perereza rirongowe na General Godefroid Niyombare hanyuma mu kanya gatoyi witwa Silvestre Ndayizeye yahoze atwara intara ya Karuzi ico gihe sinzi ivyo yarajejwe yaciye azavuga ko ari bigwanisho vy'igihugu kandi vy'igipolisi ni perereza abantu bose bari bashamaje bazi ko bigire bifatwe bihinduka amazi ivyari sinzi ukuntu twobisigura ukuntu vyagenze nta muntu numwe ashobora kubisigura mugani ivyo bigaruka bikerekana ihuriro ry'ingene bigwanisho biko bikwira mu karere bishobora guhungabanya Uburundi na Afrika canke mbere n'isi yose mu vyerekeye umutekano nayiko mfatira kuri vya bigwanisho bavuga biva i Mombasa bakavuga ko bisubira ku kivuko ca Tanga hanyuma ikibazo ngomba kubaza kandi Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yavuze ko bavuganye n'umukuru w'igihugu akavuga ati aba bantu nubwo atabavuze yavuga abafabe nkeka ngira bo mu bwoko bw'abatutsi bati ntituzova tubashobora ariko harimo ikintu n'igihushane cacu mbega ko batari ko baragwana atanu guhangana kwariho mu gisoda kuva bavanze igisoda mbere ari ubwo rwego gwerekanye ko rushobora kubana neza uravye ingene bakiye abari bavuye mu ishamba bahora bagwana n'ingene babanye ni giki catuma CNDD-FDD ire no ku butegetsi yiyumvira kugwana nabo bafabe ikagomba gukireya ico kintu canke gushiraho ivyo bita ngo ni bazariere zogwana nabo bafabe washaka bariko barakukuruka ku bwinshi abari basigaye mu gisirikare bari bake nayo buhungira n'uguhera baraheze muri ico gisirikare iki aka kabazo ndagatuye Mutama Mbonimpa ariko na Pacifique afite ico akavuga ko araza kugishikiriza hanyuma ikindi ngomba gushira ko sinzi ko nta makuru ndagifise ariko nibaza ko coba ahubwo ari cucukuru ibigwanisho bitagenda kuri ico kivuko ca Tanga ahubwo vyo bigenda ku kivuko ca Sumbawanga mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika kugira bisubire bijabukanwe mu nkengera za Karemi no mu bice vya Pepa na Pweto kugira ngo bizohave bigaruka guhabwa aba FDLR muri Kongo bitaciye Buvira canke ahandi hashobora kuboneka sinzi ko hoba hari amakuru abifise ko canke ko Itanga ni kure cyane ni ku kivuko ciba hari Indiano ijya bita ngo inyanja y'Abahindi nibaza ko bitove ku nyanja y'Abahindi Mombasa ngo bisubire Tanga ku bibe rwa Mozambique
simbona neza ko kiretse bica bija guhabwa ya migwi y'iterabwoba iri muri Mozambique yateje umutekano muke muri ico gihugu. Aho hose hoba hariho habonetse nk'umuco wotangwa vyoba vyiza cane. Reka tube tugejeje hano, ariko ndabashimire cane ku kungene mwagiye mutanga abo batumire bagiye batanga kuri canke ayo masenari bibaza ku vyabaye. Hanyuma kandi mwitegure, kandi twese twitegure gusemerera mu gihe leta yotegurire mentanya nk'iryakozwe mu gihe cose haba habaye ubwicanyi. Yavuze igihe cose haba hakozwe ibintu ko barondera bo bavyegeka ko mu vyo muri vyinshi yavuze ntiyatandukanye, ariko cane cane dufatiye no ku bishe Hafsa Mosi, murabona ko baciye bafata abantu bari bakeneye bandi, mugabo ababikoze babazi ico kimwe n'ivya Manirumva n'abandi bose. Igihe cose habaye ubwicanyi, igihe cose habaye ikintu kibi, baba bafise abantu bagomba kuvyegeka ko badahuye n'ivyo bintu mbere, ahubwo gusa bagombye kugirira nabi. Muri uwo mwanya bimwe nofata ko bakoresha ibuye rimwe, mugabo bakagira amakuru menshi. Murakoze. Urakoze Bonfils Niyongere. Reka twakire Albert Nsengiyumva, nawe nyene yasavye ijambo, mbona yadugije n'ukuboko. Albert Nsengiyumva, nimwe muri kumwe twumva, mwugurure mikro yanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Ego murakoze, ndaramukije abaraha bose, ndaramukije abatumire, nongeye nshimire na Focode kuri iki kiganiro yateguye. Mboje ni bibiri, nshaka kugira intererano n'ikibazo. Mugaye intererano nshaka kugira niyo gutanga umuco kuri scenario yitwa ibi vya kurusirikwi. Je sinibaza yuko ari kurusirikwi umuti gute, kuko kugira bayite kurusirikwi, deja kurusirikwi yonyene ni mu Kirundi ni nk'inzira ya hafi. C'est-à-dire iyo habaye défaut muri installation électrique muri jaza z'umuyaga nkuba, muraza kumva bareni na ivanga n'igifaransa, nuko umuyaga nkuba ushaka gusubira à la source. Nico gituma bavuga kurusirikwi, ufata inzira ya hafi kugira usubire à la source. Andote terme nimba ajya amatara java quelque part achasubira à la source, pana mugwegura mugabo comprendre asubira kuri transformateur iri hafi, niyo bita kurusirikwi. Acagerageza gucana kubera rero habaye défaut, intsinga zica zishuha zazanye uwo mutabivana naho défaut yabereye. Ubwo rutsinga canke iyo ligne izana uwo muyaga nkuba gushikaho zica zishuha. Iyo zishushe rero zirashobora guturira ibintu. Aho ni mu buryo rusange, ariko kugira bashobore gushikana aho amatara ari, cyo nkaho itara ryakira, bagenda bashiraho des protections. Protection zingene ndakivuga, mugabo bagenda barashira des protections, ndibaza turumvikana. Bituma yuko kuvuga amafizible. Oui, biravana n'ubwoko bwinshi bw'ama protection. Wanashaka fonction bivanye n'igikorwa cyangwa igikiko kirakorerwaho. Haraho bagira bashirako ama protection ari yihuta cyane, ari performa gusumba, parce que bivana n'igikorwa bakora. Nk'ahantu bakorera nk'ibintu by'igitoro n'iki, ntibashiraho gusa amafizible, bashiraho n'utundi du protection. Nkumva nk'ahantu hari bigwanisho bashiraho ama protection ya yandi aca umuyaga nkuba mu buryo bwihuse cyane gose, muri en terme de millisecondes. Hari nizishika kuri 1 milliseconde canke 2 3 maximum, nta nimwe ishobora kurenza 3 millisecondes. Milliseconde rero kuba byumva ntuburanahumiriza ngo uhumure, biba byaheze kere, biba yaciye umuyaga nkuba. Donc bigenda rero baragenda baragira bigerekeranye canke echelonnement kugira ngo iyi protection yanka iyikurikira icikora, iyikurikira icikora. Aha rero iyo ubonye nk'inzu ihiye ukasanga transformateur iri hafi cyangwa boîte ijya irimwe amafizible, ijya boîte do travail cyangwa ijya boîte bakuramo bashiramo ntiyashikiriwe, nuko umuyaga nkuba donc les protections zakoze, donc zakoze akazi kazo rafica umuyaga nkuba, kuko ntizigeze zishika, kuko ni kurusirikwi mu byumve. Dufate muri reka ndabigire mu pratiquement, ni ukuvuga iyo abri cyangwa ijya stock y'ingwigwanisho ihiye, ni ukuvuga yuko urutsinga rwahiye rwajanye ayo matara hariya, kuko kenshi ayo usanga ari simple allumage, ni itara gusa bashiramo, kandi urumva kenshi ziri mu kuzimu. Iyo ziri mu kuzimu rero naho baba bagize ni beton, iri muri beton, nta bintu naho gosha goturira. Urumva ko amatacho ruturira nigo ruza gusha afete, nigo rushobora rugaca rusha, iryo tara peut-être rya rihari riraza gusha, nugo rutsinga ruraza gusha, mugabo ntiruronka ibintu ruza guturira, kubera nta bintu by'ibiti by'ibintu byosha nigoga bihari. Iyo rero ruhiye ruca ruja kujana muri boîte,
boîte ikigerageza gusota donc les fusibles ziragira naho byo defaya hoba defiance muri iyo boîte bica birungika muri transformateur aho rero n'umwanya ungana iki isegonde ntirirashika kenshi ngaho kuko ni vitesse nini isegonde ntirashika donc transformateur cishikiye transformateur nayo nyene genda ifise ama protection kubumva turavuye muri côté ya base twinjiye muri côté ya Regideso nayo igenda iprotege ibintu byabo turetse yuko bigize biranazimvye kuko nivyasha kubera akadefo kabaye hariya nibo bahomba Regideso zishiraho protection ntizishobora gushikirwa nico gituma kenshi uzosanga côté ya Regideso nta ngorane ziba naho haba siritation iki kubera zirafise ama protection rero kumbwira en simple image iri muri abri ya munition yuko yoza guturira intuzeye kandi atabintu birashika aho haba umuyaga nkuba uturira mugabo hateza kubaho hari element incendiaire cyangwa catalyseur ihari kugira ngo bice bisha bitura ibintu byo Albert ngira ntaguciriyemwo ngira kubera ko twumvise ko hari umugwi washizweho w'amatohoza ivyavuzwe ngira vyari byo mu mushuhira turindire twumve yuko uwo mugwi wakoze amatohoza uzogaruka ushimangira ivyavuzwe ibiturika bikiko biraturika kumbure ko ngira ntitwoheza ikigo cya electricité cyose hano ariko ngira woduga kwijambo kungira tukabangira ntitwoshoka twagara kuri ico kuko nubwo babivuze ivyo urumva ko Pacifique yatubwiye ko hari umugwi w'amatohoza washizweho kumbure ngira ayo matohoza tuzokumva ko yemeza ivyo bavuze ubwa mbere canke bahindura imvugo ego aho rero niho haca hazira ikibazo ciwanje muri abo batumire harimo abizi iby'ubutungane by'amategeko nashaka kubaza none hajya iyo bamaze kuvuga icyateye ico kibazo eske mu butungane birarekuwe yuko bahindura ati cyagihe bimwe twavuze sivyo ubu uya byabaye iyindi mvo yatumye ibi bintu biba bari bamaze kubipubliya kandi cyane cyane abategetsi yaba byavuzwe n'abantu bari hasi byari kumvikana mugabo ari abategetsi bavuze ati ibi byatewe niki mu butungane birarekuwe yuko bashobora guhindura igituma siningene babivuga muri terme technique bagahindura bakavuga ngo ni ibibindi ama ikibazo ca kabiri nashaka kubaza abatumire bose none ku bwanyu ko twari tumenyereye yuko ibigwanisho bishaje canke hari n'ivyo bakura mu banyagihugu bari bafise ahantu bagenda kubiturikiriza ni giki coba catumye bavuga ati tubiturikirize mu ikambi baba bazi yuko ziri hagati mu banyagihugu igiki ku bwanyu mwibaza coba caratumye bashobora kubigirira mu ikambi murakoze cyane Albert Alice sinzi two kwakira uwundi umwe hanyuma ngira abasigaye barindire Pacifique hariho utubazo atari bwaheze kwishura ngira two kwakira umwe akabanza bakishurira hamwe n'abandi batari bwishugwe hanyuma tukakira umugwi wundi ukwawo sinzi uwo ukurikira hasigaye babiri gusa ngira ngo kugira ngo ducunguze umwanya umwe twobakira hari Nibaruta Jean Patrice yari yamanutse hasi yaragaruka sinzi uko ariko atwumva sinzi ko muri ko muratwumva Nibaruta Jean Patrice ego Alice ndabumva ego meduga kwijambo nakabazo cyangwa intererano harimo intererano ariko harimo nakabazo sinzi ko munyumva turabumva duga kwijambo ego murakoze kuba mwatunganije kino kiganiro c'inkoramutima turavye vyabaye mu gisagara ca Bujumbura ujya munsi w'itariki 31 mu bisanzwe rya base logistique n'umutima w'igisirikare n'umutima novuga n'uw'igihugu kuko ubitse ijya kambi bitse ibikoresho bicungera umutekano w'igihugu cose rero abatumire bavuze ku vyabaye kuri Sojemak sino bigarukako na Sojemak wa mutima w'igihugu turabona ko rero uburundi buguma buhomba cyane ku bintu bijanye n'ivyo bita ngo ni accident y'ibintu vy'imiyaga nkuba n'ibindi bavuga amabateri bidatomoye na gatoyi ariko byose urumva bihurira ku bintu bisha rero je ico nagomba kuvuga nuko mu myaka yahera hariho ububiko bw'amamunition bwari ahantu mu Gasekebuye hajya havuye hubakwa quartier Gasekebuye iyo abri rero aho bawakiye ijya quartier ngira ngo baciye bakura ibigwanisho vyariyo babizana ngira muri base ntavyo nzi hariho rero wari yabajije ikibazo ati birashoboka yuko ayo mamunition yoba yari amamunition ashaje Pacifique ntiyari bwacishuwe kuko ngira ngo
byaciye bigorana ibintu bya connection ngira aza kukivugako rero ibyo bigwanisho nk'uko ahejeje kuvuga yariko arabivuga nimba byari bishaje bari kuja kubiturikiriza ahandi nk'uko bahora babigira ntibari kubiturikiriza mu ikambi bazi n'amakonsekansi bishobora kugira rero nibaza yuko ibyo kubituritsa bitarimwo ahubwo ngira ngo tworindira amatohoza y'uwo mugwi washizweho tukazokumva ico ashikako ariko uko biri kose ayo matohoza turazi neza yuko arayakorwa kugira ngo barondere abantu bavyegekako hanyuma nagomba kubaza rero bijanye n'iri fatwa ry'aba basirikare bavuga ko bariko barafatwa gasakisaki bajanwa mu mpimba nagomba mbaze na cane cane Pacifique mbega abo basirikare bariko bafatwa yobazi neza uruhande begamiye boba araba ex-FAB canke naho boba bavanze kuko biraboneka yuko mu by'ukuri hariho ikumirwa canke kurondera kwegeka ibintu kubahoze mu gisirikare ca kera kugira ngo barondere ingene babigiza hirya hanyuma hariho rero n'ikindi kivugwa yuko kandi nico ngira mpereze ko ku mwanya mwavuze yuko ugira uhere hariho ikintu kivugwa yuko hoba hariho nuko abantu abari bajetwa ayo mastock y'ayo mamunition boba bavyifashemo nabi bakagira ikintu citwa mauvais stockage ni ukuvuga bakavangatiranya ibintu ku buryo hashobora kujamwo n'ubushuhe bigaca bishobora gusota uko nivyumvikana baze imyaka yari imaze ingene ivyo bintu vyoba byashoboye kuza guturika ubu muri ino misi rero cengarukirije ngaho kugira ngo uwasigaye nawe abaze hanyuma batubwire bazotubarize niyo abri yari mu gasekebuye ivyo bigwanisho vyariyo iyo boba barabishize urakoze nibaruta Jean Patrice reka duhe ijambo Polycarpe Majoro niyo ariko aratwumva yugurura akamiko kiwe cagira ko sinzi ko ari ikibazo nuko ari intererano Ego ndagize mwiriwe oya si majoro ni majoro mumbabarire murantunga no je ni intererano ndagomba gutanga ni nko gusemerera mu majambo make je nakurikiranye gatonyi numvise yuko hari ama hypothèse menshi abantu bagiye barashira no hino mugaje ngomba kunganira kwica umuntu hajeje kuvuga ikibazo kiri wacu vy'ukuri nuko hari incompetence wanashaka dufate yuko hari abantu bikinga mukiza bagaturitsa ibigwanisho kugira ngo bibi ibintu bigende biracangatirana mugi ikibazo dufisi wacu ni incompetence je narabaye mu gisirikare cy'u Burundi nagikoreye imyaka 4 umwaka naragiye mu gihugu ndavugana n'abasirikare bamwe twagiye turakorana kera ibintu turiko turavugira ngaha yuko hari gukumirana nukuri kandi ni byiza yuko by'ukuri nyimba abantu baturongoye barongoye igihugu bagikunda by'ukuri bagomba kugikingira basi bakirimwo nabo zavuye hanze twihoze M23 twihoze u Rwanda u Burundi burashaka gutegwa by'ukuri burashaka gutegwa n'abashabab burashaka gutegwa n'umwasi by'ukuri u Burundi butegwa gukingirwa ikibazo cyari nuko la transmission des connaissances guhanahana ubumenyi buva ku wundi buja ku wundi mu gisoda cy'u Burundi byarahagaze ni témoignage mfise ku basoda batari bake wavuye mu ishamba ntiyemera kwigishwa ugiye kumwigisha ngo we ntiwonyigisha ngo je navuye mu gisoda ngo ndazi ibintu ni by'ukuri hariho abo baba bashobora guca bikiga mukiza bagaturitsa ibigwanisho bakibibindi mu givyo byose bishoboka kubera uri karabikora ntabizi uri karabikora reconnaissance yatezwa kugira ngo ashike aho ategerezwa gukora ivyo yatezwa gukora hariho ibintu byinshi ataronse uburyo umuhora wo kubironkamwo kubera warabizi kubikora yatezwa kubitransmetako ikibazo raho kiri wanashaka tureke ibigwanisho bihiye muri base no mutima w'igihugu mugaro nibindi bishobora kuba bibi cyane ikibazo dufise nuko by'ukuri abantu batariko barabona yuko ico gihugu bavuga ngo bariko baragikingira by'ukuri bariko baragitega umutego ukomeye ingorane ziri mu gihugu nuko rero mara transmission de connaissance kwemera yuko ari ibintu utazi gukora uri muganga uri mwigisha uri professeur université utezwa kuvyigishwa n'undi yamaze kubikora kugira ngo twese tube kuri niveau nziza ituma igihugu gifunctiona ico kintu
mu kwezi namaze mu gihugu biboneka mu mu ma- mu- mu bice byose, mu bice byose. Ico bon nugwamo nakamuntera petetre kazoshikira abo gatezwa gushikira, muga byose turivuga kubera urukundo dukunda kijya gihugu. Ikibazo nuko uno musaci hahiye ibigwanisho, wanashaka ibyo birazimvye, Uburundi burakenye, ni ikintu gikomeye, muga memero pire pourrait arriver.